Ingabire y'amamashini nyabwonko 10 niyo yaronkejwe ishure ryisumbuye ryo mu Gatabo muri komine Kiganda ntara ya Muramvya. Ikaba yatanzwe na koperative Komapatagata ijejwe uburimyi n'ubworozi. Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gatabo bakaba bashima iyo ngabire baronse izo bafasha mu bikorwa vyabo vya misi yose kugira ngo bazokore borohewe mu mwuga wo kwigisha nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure. Twaronse ingabire idasanzwe, ingabire y'amamashini n'icyo mu gifaransa ordinateur, ni ingabire idasanzwe kandi twakengurutse cyane. Ni ingabire nuvuga ko izofasha ikintu gihambaye na cyane ko bizoba ari ibikoresho mfashanyigisho mu buzima bwa misi yose bw'ishure. None rero tubwiye abigisha bacu ko bozikoresha neza na cyane yuko zije gufasha muri ivyo bikorwa vyabo vya misi yose kugira ngo bazokore borohewe muri wa mugabo wabo wo kwigisha abana bacu. Tukaba tubwiye kandi abanyeshure kuzokurikirana ivyigwa neza, bazozifate neza na cyane yuko ari ibikoresho bizofasha urwaruka rw'uno musi ndetse no muri kazoza. Abana bacu bazoba bakeneye ivyo bikoresho. Ibikoresho bije ni vyabo, bari bamaze igihe kirekire cyane bataronka iyo opportunité, bataronka iyo kazi yuko bashobora kwigira ku vyuma. None rero ivyuma ni vyabo, bazobifate neza hama bizobafashe novuga mu buzima bwabo bwa misi yose, bibafashe mu kuduza ubumenyi bwabo. Tukabasaba ko zobibungabunga kugira ngo noneho bose bazoshikirwa bifate neza, hama turere Burundi dusohora abana baciye ubwenge bazofasha igihugu muri kazoza. Userukira imbere y'amategeko koperative Komapatagata amenyesha intumbero nyamukuru yatumye biyumvira gutanga izo mashini kuri iryo shure ariyo guterera gacumu kubumwe biciye muri koperative kugira ngo bashobore gusangirira hamwe n'abandi bike baba baronse. Nkuko bisanzwe munabizi, umukuru w'igihugu yarahimirije yuko abantu boja mu makoperative, twebwe turaja muri koperative. N'ubundi aravuga yuko umwe wese yogaruka guca rose agasahiriza. Twavuga tuti reka dukore kuri tuya dukeya turiko turarondera ko twe turi mu burimyi n'ubworozi, tuti reka twumve akamo k'umukuru w'igihugu dushobore guterera agacumu k'ubumwe muri tujya tuba dufise kugira dusangire na bene wacu batoya bacu, kubera dusanzwe tuzi yuko twishuzwa nkuko twe twishuza abatuvyaye nabo batwishuza ndetse nabo bazokwishuzwa n'uruvyaro rwabo. Abantu baronkejwe izi mashine nuko bozitaho kuko basanzwe bazi yuko izi mashine nyabwonko ari mashini zisaba entretien, zigasaba no gukurikiranwa cyane bakazitaho, kubera nibaza yuko baba bari muri bake bazirose bakamenya yuko barose ikintu abandi bantu bari bifuza mugabo badashobora kuronka. Userukira imbere y'amategeko koperative Komapatagata Eric Ntakirutimana akaba ari imvukira ya komine Kiganda intara ya Muramvya, yize amashure yisumbuye kuri iryo shure ryisumbuye nyene ryo mu Gatabo.